nabajije ikibazo kimwe ndavuga nti none ibitaro burya ibitaro birigera bivura ku buntu haramuri rya mwumva ibitaro umuntu byavuye ku buntu ngo abana bavutse ngo mu myaka 5 hari ikigega citwa PBF ntimurumva ibitaro byose byishuza leta ngo nturanyishura nuva ntibakuvuye ku buntu leta niyo yarihiye abajya abana bajya abamama niyo yabarihiye none ko abaganga bahembwa na leta frais de fonctionnement akaba ari leta bije ayo mahera binjije acajaye hariho utuntu abajeje gutoza amahera batazi sinumva rero ingene wewe wovuga ngo uri mu bushikiranganje bw'ubutunzi ujeje kwegeranya amahera akakunanira uyabona umunsi umwe nagiye mbona ubu namaze kubibona kare naje ntavyo nabona kare naje ntimwibuka hano naho ramvuga ngo itariki imwe yo kwindwi ngo leta bifise ubusa ifaranga ubusa hajya abajeje ubutunzi bari bampenze wewe ushobora gukoresha miliyari igihumbi umwaka wose umwaka uhezwe ugasanga ufise ubusa we namwe nimwumve iyo logique raba amahera dukoresha ingena ngana ku mwaka mbwira ingene twokora umwaka wose uheze tugaca tuvuga ko dufise ubusa aho hantu turafise abantu bajeje ubutunzi mu gihugu no mose ravuze ko rutera inkuru ndababwira kugira muze muravuga ivyo mubuzi iyumvire je nasigaye ndavuga none nza mbona ibitaro rero ubu vyanditse bisaba ngo ahubwo ngo umukuru w'igihugu ngo nafashe kugira leta irihe ibitaro imiliyoni nambara amajana 3 ngo leta ifite nyabitaro ubu nace niyandikira akantu nimbega leta niyo yari habaza cyabajana ko nabari leta nyene umunsi umwe nabonye sosumiri kwiburana na obere ngo obere yayitoje amahera iregarema nuvuga abakozi ba sosumo ntibazi ko araba leta bazi yuko ari societe privée ibere hari hanyuma erega ico gihe naje kubera sinari bwabibone erega ndabitora je ndiga je ndashobora haje ndashobora kumara umunsi ata muntu numwe ambonye nabana nkaguma muhira nkavuga nti uno munsi ndiyugarana gushika mwijoro ndiko ndiga gusa kuko sinumva igituma Burundi bukenye nawe wontera mu rushinge ntavyo numva byarase ko ndavyumva nkaraba nzambona ayo mahera none sosumirazi ko nijya nyungu ari ya leta cenje ndabaza none akarorero ntanganika mu munsi umwe nabajije nti OTB imari iki iterambere ry'igihugu bacambwira ngo OTB ngwirakomeye ngwitanga employee tax ngo meshi emwe baraharura ni vyiza cyane hanyuma mu nyuma ndiyumvira none ko savonoro yoyo ntiriha employee tax savonoro ntiriha amakori n'abatagisi none abene imitahe muri savonoro umwaka uheze ntibagabura inyungu none savonoro ntiyataze amakori n'abatagisi bakongera bagaca baja kugabura inyungu bene imitahe none muri OTB ihejeje gutanga amakori n'amatagisi mwene umutahe ko ari leta ihora ija gutora dividende ubwo